umunsi wa finale ewana byari bishushe kweli wabona umenga umuntu wose ni waza gutsinda kuko bararaba style ewa ukaraba imikazi ukaraba dancer ukaraba iki ukavuga ati none ahaje naje gukora iki ndatsinze ubwoba ndagiye ndagenda atwi ibintu nanje nyene vyambaye ko kweli Imana yonye nibizi kweli nari kuri réseaux sociaux kujya uburi kuraduza ca ndabona competition je narungitse mwijoro bakrotira kwakira indirimbo kwari minuit reka mfe kurungika sinzi nararengewe ndavuga ati Imana nukunyene umeze kweli nukunyene ibi nyene nivyo nkoreye kweli muhira mama yarumiwe urumva nyene aba mama muraza ama emotion yabo twaraye twicaye kweli twarabuze nitira ubiyomva niyo njana ho bisabisaniye ubu mwijima n'ubwunge naho twoba tugihuriye uwo nakiriye arakomeye kurusha ibindi bintu byose abisi bo babizigiye ubutunzi nivyo urabukeneye amagara meza urayakeneye umuryango mwiza urawukeneye mugabo Imana ni centre y'ivyo byose igituma nkunda happy ni kubera iranyorohera gutangamwe message like icyumviro canje kirasohoka bien umuntu wese adakijijwe naho wabona umenga ameze fresh burya nta ameze fresh kubera yuko umutima w'umuntu uhazwa n'uwawuremye umutima nyene ukeneye uwawuremye. Hello guys, j'espère que vous allez très bien. Niteka ridasanzwe kongera kubana namwe kuri platform zacu arizo gwanyu za Kings Family Burundi aho tugerageza tukabazanira amakuru agiye atandukanye na cyane cyane mu gisata c'umuziki tugenda tubatembereza tubazanira n'abatumire bagiye batandukanye kugira ngo mushobore kumva ivyo baba barimwo ndetse mushobore no kumenya ya makuru yose mwari mwifuza no kumenya so Mike ya mbere ni Flexboy promoter behind camera turi kumwe na Mr Joba le comedian kuri Mike ya kabiri nkuko mwamaze kubibona turi kumwe n'umuhanzi kazi icamamare mwagiye murabona reka ndamwakire ni Marlene Marlene for Christ yes turakwakiriye kuri platform za Kings Family Burundi asante sana yes sir nene kumenga ijwi ntirisohoka ewana asante sana yaga turamukiriza bariko baradukurikirana kuri platform za Kings Family Burundi yo it's again Marlene for Christ yes sir ndabaramukije sana ndabakunda sana ndanezerewe kandi no kubana namwe uracari umunezero wa 6 million thanks reka Marlene umunsi ku wundi yes sir Marlene umuhira twibaza ko bigenda neza kw'ishure bigenda neza bimeze gute oji yes sir Marlene Fosi uno munsi twagiriwe ibakwe ryuko washoboye kuba umutumire wacu katwitabira ubutumire tuza kuyaga byinshi harimo n'indirimbo watuzaniye yitwa Vyose Vyanje ariyo ndirimbo tuzagura koko hanini ya cyane so ariko numva shaka kumenya yes Marlene ninde yaje mu muziki gute byagenze gute numva aho dusangiza story ntoya gatoya ikungene Marlene yaje muri uyu muziki Marlene for Christ ni umurundi kazi umuririmvyi kazi aririmba gospel rap n'indi midiho nyene itandukanye hama ngene yaje mu muziki yatanguye nyene kuva ari umwana natangwe kuva ndi umwana narabikunda sana hama bigenda biragwira gushikaho nyene ndesida kubigira akazi n'ubuzima Marlene usanzwe uririmba gospel mbega umuntu yaca yibaza mbega warakijijwe ga Marlene oji narakijijwe neza imbere yo kuririmba n'imbere yo gukizwa hatanguye ikiga Marlene hatanguye kuririmba watanguye uririmba hama gukizwa navyo vyaje gutega Marlene ni story ndende ariko narinzi yuko nzoba umusani nyene akazi sana ku isi nari inspire kuri ba Nicki Minaj nyene abastar ba Amerika no muri Afrika meme ewana jine numva kweri nyene nshaka kuba umuntu nyene nanje rurangiranwa kweri mwisi ariko après niho naciye nkizwa hama
nyene nubundi nzobarangiranwa mugabo ndi muri gospel. Yeah. Ariko wakiriye agakiza ryari haciye imyaka ingana gute? Muri 2020. 2020. Yeah. Ico gihe wari ufite imyaka ingana? Ico gihe nari mfise imyaka ewana muyiharure navutse muri 2003. Muyiharurire namwe. Ni kuvuga wari ufite 17 ans. Ego. À l'âge de 17 ans ubundi abandi bigeme baba nibo bakibona yuko nyene baba bashushe aka makeup gawe gatagwe gukora usiga inzara uteka inzara nyene uravyumva nyene kwibebeza ariko tubwire ntivyakugoye na cyane cyane ko yari imyaka wari winjiye mu myaka ya adolescence. Ego vyarangoye cyane kubera ko yari adolescence ifatanye no kuririmba. Rero numva umenga nyene kweri sivyo, numva umenga ibintu vy'Imana kweri no kungora. Ariko nyene nanje sinzi ngene vyagenze niho tukuvye nsanga vyarambayeko. Ego sino ntavyo numva kweri sinarinzi ko vyokunda. Ariko benshi iyo kenshi abantu benshi bakunze gukizwa ari ibintu bibi baciyemwo bakumva umengo barushe navyo cyangwa ibihe bibi bikabigisha. Ariko Marlene n'igiki cyatumye yumva yuko yokizwa? Iyo bari bihe bibi canke vyagenze gute? Oya si bihe bibi ahubwo gusa ikintu kimwe uko umuntu wese adakijijwe naho wabona umenga ameze fresh burya ntaba ameze fresh. Wapi kubera yuko umutima w'umuntu uhazwa n'uwawuremye. Rero iyo uri kure y'uwakuremye iyo mutegeranye nyene inyuma birashobora kuboneka yuko umeze fresh mugabo umutima nyene ukeneye uwawuremye. Rero somehow urumva absence, urumva yuko hariho vide mu mutima wawe. Rero iyo vide niyo je nibaza ko nanje nagize. Je sinagize struggle ngo naragize ibintu bibi kingo naragwaye canke kujya abandi bigenda mugabo je nagize inyota nagize vide numva yuko umenga hari ndakeneye something more than ivyo nari mfise. And turahura nyene n'Imana turahura n'ubutumwa bwiza ndamenya ko burya for sure umutima wanje wari ukeneye nyenewo. Ariko turakeneye kumenya niba atari banga hari ivyo wakora utarakizwa ubonye nyene wakijijwe utagikora byo ari nk'ibiki? Kuko abandi baradushingira intahe ugomva ngo narahevye inzoga ngo narahevye itabi ngo narahevye gusambana. Wewe nibiki wahevye wakora ubutagikora warakijijwe? Nibaza ko je ikintu cambayeko ni guchanginga mind. Changement nini yambaye ko je no guhindura ivyumviro kuko nari mfise ivyumviro biri un peu sombre, nari mfise ivyumviro nyene vy'umuntu nyene nari meze nabi tu. Nari meze nabi, nari mfise ivyumviro donc nari mfise itama yo gushika kure à tout prix. Donc yo kumva yuko ndi ready gukora ikintu cose kugira ngo nshike kure hashoboka. Rero je ikintu cambayeko changement ya mbere yambayeko ni guhindura ivyiyumviro, like guhindura ingene mbona ibintu hama ibindi navyo ivyo byo kubesha niki ni processus yagira sinovuga ngo vyanguyeko denko. Hajyanye Marlene wibona nk'umuririmbyi canke nk'umuvuga butumwa? Ewana je ndi vyose kweri. Uri umuririmbyi ukongera nkaba n'umuvuga butumwa. Kubera ko iyo mvuze nk'uko onye ndabisobanura uko nashitse kubivuga. Hari igihe nyene uvuga ati jewe nzoboneka nk'umuvuga nkora umuziki kugira mvuga ubutumwa atakindi kinyege izindi nyungu ziri nyuma. Mugabo no kuvuga ati jewe ndakora umuziki ariko ndawuronderamwo n'ivyunguka nyene. Wewe ukora umuziki uronderamwo n'ivyunguka nyene canke uri muri kote uvuga ati jewe umuziki wanje ndawukoresha nk'ikigwanisho cyo gutanga ubutumwa? Je kweri ico kibazo cawe ndacishuyeko. Sinovuga ngo ndi mu vyunguka hama sinovuga ngo ndi donc target ya mbere n'ubutumwa bwiza. Hama muri ubwo butumwa bwiza urinvestisamwe. Burya nitwokora ikiganiro kweri nshonje kweri
urumva bisaba yuko uri kandi n'ahantu nitwokora heza, ikiganiro nyene bisa neza. isukuntu kweri Yeah. rero ni ibintu bifatanye Yeah. urumva kandi ni ibintu like wewe urinvestisa hama navyo birakugarukanira donc urinvestisa donc ukifuza ko wobandanya wo investisa no kuvuga urinvestisa hama bikagira umusaruro Yeah. ugira ubandanya ubuvuga kuko Yeah. no musi ndacari kuri standard yo mu Burundi Yeah. mugabo ndakeneye kugera nko kuri standard ya Afrika hama ngere no kwisi yose Yeah. hama murezi yuko amafaranga n'ibimari bya yose Yeah. utayafise rero ewana muravyumva namwe rero novuga yuko ni ibintu bibiri bigenda bikwegana ubutumwa bwiza ntibushobora gushika kure atamitahe irimwe twinjira gahoro gahoro mu ndirimbo twegereza mu ndirimbo byose vyanje tuza gahoro gahoro tuduga mu bisanzwe usanzwe uririmba rap na R&B urayishoboye burya yego kweli na raga na dancehall why kwifokaliza cyane byose why kwifokaliza cyane kuri muri rap igituma nkunda rap ni kubera iranyorohera gutangamwe message like icyumviro canje kirasohoka bien kigasohoka kandi mu mwanya muto nk'ubu unye kwera wari waintroduce ibintu bya byose vyanje nk'ubu byose vyanje mvuze ngo nkuremwo R&B hovamwo nka album nka zitatu mugabo iciyumviro carasohotse neza gisohoka mu ndirimbo imwe kandi gisohoka mu minota 3 urumva rap iranyorohera cyane gusohora message aha nino vuga ko ari ivyo onye yes twinjira gahoro gahoro muri byose vyanje tudugira kuri Kasummer song tuza tubona miliyoni 6.5 urazegukanye ariko turakeneye kumenya kiya cyiyumviro cyo kuja muri ya competition cakujemo gute ashoje kweli ni haje nyene ubona ibintu nanje nari kuri réseaux sociaux kujya uburi kuraduza ca ndabona competition hama l'année passée nari nayibonye nyene yanciye mu maso kujya kuntu ubona ibintu ca ndabona iri en cours je narungitse mwijoro bakrotira kwakira indirimbo ndavuga ati ko ari minuit reka mfe kurungika sinzi bon je ndafata nari mfise ijya byose vyanje ari audio gusa iheze ca ndarungikamwo hama ndungitsemwo après nyene imisi mike yacu bambwira yuko indirimbo yanje yageze muri demi finale nuko byageze ntabwo wari ufise bivaye nabo muzohura nabo wowe wari wiyumva gute ico gihe wapfuye kwitanga nyene wiyumva gute muri ico gihe icambere navuga ko nashize mwuko nyene kubera nari maze kugenda muri l'année passée nagiye muri competition yitwa Yangabire ewana sinashobora gutsinda rero urumva udatsinze nyene naho utabucise intege urumva ubumeze ukuntu mu mutima ibintu by'ama competition nyene uba wumva confiance atari nyinshi ego mugabo narashizemwo hama ndarababo turi kumwe mbona nabo barakaze ndavuga ati ntaribi sikazima nanje turi kumwe ibisigaye tuzobirabira hamwe nyene hajya waruvuze ngo siyo competition ya mbere ngo warugiyemo ngo warabandanije hajya kuri wewe akanse baraheba canke akagumye bagumako bagumako akagumye bagumako ariko harabavuga ngo akanse baraheba niko donc kanse ni uba wabishatse oya mbwa kabakanse uraheba oya ntuheba akagumye bagumako karanse uraheba kagumye naho ushugumako urumva kanse uraheba nyene kagumye naho uguma okay ashobora bisiguriye neza swat tubandanya uragiye muri demi finale indirimbo yawe ishitse muri demi finale wisanze uri kumwe n'abaririmbyi bakomeye ba hano ku butaka bw'u Burundi wewe wavyakiriye gute wavuga ati jewe ntabwo wari ufise maze kubona indirimbo yanje igeze muri demi finale nabifashe nka sinye yuko si hasard nabifashe nka sinye yuko atari hasard ndavuga ati le fait kubera zari indirimbo nyinshi hama batoramwo umengo 15 rero maze kubona gwanje iri muri 15 naciye mvuga ati iyi si hasard ni opportunité ndavuga ati okay
iyi rero opportunity reka ndayisezise mapema sana ego kweli two turaza bukebuke twinjiye umunsi wa finale wisanze uri umukobwa wenyene wisanze ewana uri muri mu bantu ewana novuga ba maîtrise umuziki kuko tugiye kuraba ni wewe novuga waruje nk'umuntu w'umuapaming mushasha muri bose tubwire muri kiya gihe wari kuri stage byari bimeze gute cyane cyane ko wari wamaze kubona ingene abandi ba performinga n'uravye n'amatitre yabo wewe mu bisanzwe wari wagiye kuri finale umeze gute jewe nsubiye inyuma gato nararavye ry'ama prix abagenzi banje bagomba bambwira ati none ko harimwo prix y'umukobwa hakabamwo na prix y'uwa mbere bizogenda gute bazoziguha zose ewa nico kicimvira nanje kirancamwo kwembwa ndavuga ati mpora ndaba no mu yandi ma awards ajya batanga muri Amerika umuririmbyi arashobora gutwara award meme zitanu icari imwe n'abandi bagataha uko nyene ndavuga ati why not none bitoba ngaha mu Burundi bonce ndizera ndasenga ndavuga ati okay je zose ndazakiriye mu kwizera ndazakiriye hama je ndavuga ati kuri finale nzotanga the best kubera nari ndabizi yuko harimwe abandi baririmbyi bakaze iki mugana avuga ati antwa jewe kuba ndimwo nanje ndakaze ndavuga ati finale nigere umunsi wa finale niho wambajije umunsi wa finale ewana byari bishushe kwete umuntu wese wabona umenga niwaza gutwara wabona umenga umuntu wose niwaza gutsinda kuko bararaba style ewa ukaraba imikazi ukaraba dancer ukaraba iki kavuga ati none ahaje naje gukora iki urumva gusa nyene kujya kuntu uvuga ati je nanje ndimwo tu ewa na twese turimwo hama je nyene ndagumaho baratangura ama performance aratangura ndumviriza ibyo jury irikira babwira nyene ndavuga ati bon umuririmbyi wese ashitse haje imbere aba ashaka kubigira neza bijya ajya amafoto yose ni nyene utazi ingene biba vyagenze mugabo wewe muri we aba yashaka kubigira neza rero hajya nta kindi wokora atari gusenga ati jewe ibyo bariko baradekona manu mfashe ewa je sindabikore ego je ndumviriza hama ndavuga ati jewe ndatsinze ubwoba ndagiye bonje ndashikirwa ndagenda atwi ibintu nanje nyene vyambaye ko kweri Imana yonye nibizi kweri abantu bose bahashitse mwarabibonye ngene vyagenze byari ibintu nyene nibaza ko hariyo performance maze kugira numvise yuko nanje nyene nakoze sana ego baraprogramye wumvise ibiriyoni zine za mbere oya vito za zibiri n'inusu za mbere barazikubise uza wumva na zine barazongeyeko wavyakiriye gute bon jewe donc nari sukuvuga bon sukwishima mugabo byari byancie mu byumvira ndavuga ati mara je kweri kino kintu uzokinkorera rero byarandengeye sana nararengewe ndavuga ati mana nukunyene umeze kweri nukunyene ibi nyene nivyo nkoreye kweri nyene ndaba thankful nyene ndumva na moso zaraje nyene numvise nyene ibintu nyene binduga wogi ati ushobora kurara urumukero ukavyukora ubutunzi yego kweri kumana birashoboka byose muhira aho bavyakiriye gute muhira mama yarumiwe urumva nyene aba mama muraza ama emotion yabo twaraye twicaye kweri twarabuze n'itiro twarabuze n'itiro kweri ewana ego hama tuza muri Vyose Vyanje tuza kubona indirimbo Vyose Vyanje wa performinze abari ushira kuri YouTube tuca tugira ikibazo cyangwa ati none ko twagira ngo ijya ndirimbo wayikuye mu zari zi muri YouTube hamura performing vyagenze gute kugira ngo performing indirimbo itari ku rubuga
busanzwe ijya competition yexija yuko utanga indirimbo itari muri itari ahantu na hamwe itari out kuri platform nimwe rero bice bihurirana je nari mfise ijya audio nyene itarasohoka hano na hamwe rero ntibavyemera nico gituma je nari sanzwe mfise projet yo kuzoca ndayisohora rero Imana icirahezagira ibigisha myinshi ama candaronka n'uburyo nyene bwo kuyikorera video bintu bica biba Imana ikicinzira ati vyose vyanje iwana ndo akantu gato rero Kristo niwe nzira nkurikira kanamurikira inyuma sinsubira kandi niga umutima wanje umase kuba ubuzima n'ubukurikira I surrender sinkibaho ubuzima bwo guhenda yamaze gahinda ubwo bimituragaro y'ibihinda ubiyomva niyo njana ho bisaniye ubu mwijima n'ubwunge naho twoba tugihuriye uwo nakiriye arakomeye kurusha ibindi bintu byose abisi bo babizigiye Uracarindiri iyo ndirimbo ndayifana sana kuva isohotse niyo ndirimbo novuga irigwa muri playlist yanje iguma igaruka nkuma numviriza umwanya wose man icambere congratulations asante sana urashoboye sana cyane cyane kuri kote y'umwigeme ho biba binarenze sana ko bita drill nk'ijyanye ari nka jewe yafisi yuze imwemo ndumva yuko igusaba imwemo birasaba nyene souffre nyinshi ego nk'ubu yuze ubona bikatitse kuri final ukabona souffre iragiye yego genda gute Imana si kwibetse yesa indirimbo iko yakigwa gute feedback bibona gute feedback jewe aho ngeza mbona ari sawa kubera ko mbona iri kiraduka kubera ntirakwizana 24 heures ego hanyuma donc abantu mubandanye mu watching indirimbo iryoshe cyane ni indirimbo irimwe ubutumwa bwiza ni indirimbo irimwo message iri full ni indirimbo kandi ikoze ifise beat iryoshe cyane cyane ko ari no muri sama ewana nta cyitwazo kweri je mwomba ati na cyane ko ari muri sama tuko turasa n'abasozera umwaka turahejeje igice cy'umwaka twinjiye mu kindi gice c'umwaka plito aho mu gice giheze c'umwaka tubonye urekuye indirimbo twitege yuko muri ico gice kindi c'umwaka tugiye kubona ikindi gikorwa ego kweri nka bibiri atagihindutse ego so Marlene maze ndagushimire ku gikorwa Vyose vyanje waduhaye igikorwa ciza nagukeza nongera ndagusaba untangira ka message kuri ba bigeme canke bon sabigeme gusa ariko kuri ba bantu bose bumva nyene yuko watubwiye ko mission yawe ari gutanga ubutumwa uyu niwe mwanya wawe kuri platform zacu arizo zabariko baradukurikirana kubaha bwa butumwa wifuza gushikana kure utanga ubwo butumwa bw'abo bantu bose bakora turaba batarakira gakiza canke peut-être ubwo butumwa wowe umva ushaka gushikana kure je message nobaha message iri full mwumvirize vyose vyanje vyose vyanje bisigura yuko Imana nico kintu keneye kubera ko ubutunzi n'ivyo urabukeneye amagara meza urayakeneye umuryango mwiza urawukeneye mugabo Imana ni centre y'ivyo byose ibintu byose biri kwisi hariho centre yavyo urose kimwe nta balance yo birimwo usanga bimeze uko mugabo ufise Yesu ufise centre y'ikintu cose hari umuntu yigeze kumbwira ati Yesu nagapake gatekeyemwo ikintu cose umuntu yokenera so Yesu ni byose vyacu Yesu nagapake gatekeyemwo ikintu cose wokenera ukeneye amahoro ukeneye umunezero ukeneye ikintu cose everything you need Jesus so Yesu niwe vyose vyawe ikintu cose ari kintu navuze ati umutima w'umuntu ntuhazwa n'indya ntuhazwa no kwambara neza ntuhazwa uhazwa n'uwawuremye ico ukeneye ni umuremyi wawe egera umuremyi wawe rero ati twegere umuremyi wacu ariko sinogera ntagacishije ngo ndavye look nyene ndabona umengo usana kesho rakuta kuvuga ngo nta mukizwa ngo witoboza ngo yisiga amaravero ngo Madrid ngo yambara amabage ku ntoki wewe uvuga kwiki ewa jewe
d'abord mukwiye donc ishengero rakwiye kumenya aho ibihe bigeze sinshatse kuvuga yuko tujana n'ibihe ego mugabo aho ibintu bigeze aho monde igeze aho donc génération y'ubu hariho message ubahaye donc ari ukungene wambaye ukabaha message irabashikira vyoroshe nk'ubu je ndabizi yuko hari umujene nafashije gusa aravye nko kuri look akumva arafashijwe rero aho monde igeze donc hariho ukungene message zitangwamwe rero ivyo si ntitwobifatira ngo kwidini canke ku mico n'akaranga kwambara no kwikwiza ni vyiza mugabo iyo ni mico n'akaranga ntaho vyanditswe yuko ubuvuga butumwe ategeza kuba yambaye bon d'abord aba yambaye gute hari umwambaro basohoye abamizima ko bafise imyambaro bavuga ngo ntibaba batoboye amata ntibaba bagize urumva nyene imishatsi imishatsi ne umushatsi naturel yumva wa uri naturel none ubu nturi naturel mwawe nyene wavyita ukundi kuntu je nibaza ko ntitwovanga idini n'imico urumva kwambara umuntu uko yambara no kwikwiza ni vyiza ariko iyo ni mico urumva hama idini naryo ni Kristo urumva nibigenyeneye ko ndakubwira bigaruka handi nyene urumva ibyo ushaka wese kwambara no kwikwiza iki en fait hariho ikintu bita centre ariyo Kristo canke Imana urumva ico gifise urabakorije uramenya ingene wambara urumva en fait kubera ko woshobora kwambara neza ukikwiza bon kujya nyene mwe abantu bo mwidini mwita kwambara neza mugabo donc inside umutima wawe ufise inyota canke ufise vide rero nibaza ko hariho ibintu byose biri from inside inside umeze neza urikwiza urambara neza uravuga neza donc ibintu byose usanga ari sawa rero ikintu ikico kwambara nimukirabira inyuma mukirabira indani indani uri gusa naho kwigwa inyuma je numva umengo ntaco byabimaze urakoze cyane kudutahuza Marlene urakoze cyane kutwitabira ubutumire na cyane dusaba abariko baradukurikirana kuja kuraba indirimbo Vyose Vyanje ku rubuga rwa Marlene Fosi Marlene for Christ mu bisanzwe Fosi gisigura for Christ Marlene 4 na C 4 bisigura 4 na average babitahure nako bakongere kuma bakandika bakongere kuvyanditse so Marlene tugushimire sinze ko ufise akajambo kanyuma wobwira bariko baradukurikirana ndafise mapu ngoma kubatubiramwe hariho igikorane citwa Life of Glory kizoba lo 8 na lo 9 na lo 10 ndabatumiye cyane kizobera kuri eglise yitwa GGC niho je sanzwe sengera rero kaze cyane lo 9 na lo 8 na lo 9 bizotangura 16h hama lo 10 bizotangura 17h ntimuzosibe kandi ntimuzocegwe na tuzovibinga vya hatari zo ari vy'ubwiza antka uko muzoze siko muzosubira inyuma cyane bacabona ku ncuro ya kabiri uperforminga Vyose Vyanje muzoyumva abatashoboye kugira amahirwe yo gushika muri Kasummer song barabe performance yawe ari nakaryo ko kubona performance yawe by free wanashaka hari mu bwiza bwinshi twabirewe ubuntu ibaze so guys mwavyumvise amatariki ni lo 8 lo 9 na lo 10 murahawe ikaze muri ubwo butumire babahaye nibaza ko atawosiba vraiment mwumvise ubutumire nk'ubwo onye encore plus ni kuneza yacu ni kuneza y'umwe wese ni kunyungu z'umwe wese so guys mwakoze cyane kudukurikirana kuva ikiganiro gitanguye gushika kirangire Marlene twabwiye ati ciao naho ubutaha bless